Bene data bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, ndabaramutsa amahoro y'Imana abane namwe mwese. Ndashimiye Imana yongeye kutugirira neza ikaduha uyu munsi wa kabiri muri kino gitondo cyiza kugira ngo dushobore kuganira ijambo ry'Imana riciye muri kino kiganiro Saveur Divine. Jewe muri kumwe ni mwene so Kwizera Fabien. Imana ibahezagire. Muri kino gitondo mu mutima wanje nifuje ko tuganira iri jambo rivuga ngo ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana. Dusome Abanyefeso igice ca 2 umurongo w'8 kugeza ku 9. Haravuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera. Navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe. Umugambi w'Imana ni mwiza kandi wamye ari mwiza kandi uzokwama ari mwiza ku mwana w'umuntu. Imana yaremye isi, ariko ku isi irema umuntu kugira ngo uwo muntu yaba we n'abazomukomokako bose baze bagendere mu nzira y'Imana, baze bagendere ku mategeko n'amabwiriza y'Imana kugira ngo bahimbare umuremyi yabaremye, umuremyi yaturemye. Ariko dusomye ijambo ry'Imana tubona ko umuntu wa mbere Adamu n'abamukomotse ko twese byarananiranye ko isi yose yubahiriza amategeko n'amabwirizwa y'Imana. Byaranse ko umuntu ashobora kugenda nk'uko Imana yifuza. Ivyo Imana iri mu ijuru yari ibizi ko umwana w'umuntu bitazomushobokera ko yubahiriza amabwiriza n'amategeko yamuhaye. Imana idufashe cyane. Ariko kubw'urukundo, imbabazi nyinshi Imana igira, itegura ikindi gikorwa gitangaje, ikindi gikorwa cy'ubushobozi, ikindi gikorwa cy'urukundo rwinshi rudashobora kudondorwa. Ubwo rukundo cyangwa icyo gikorwa nuko Imana yatanze umwana wayo w'ikinege Kristo Yesu, yiyambura ishusho y'ubumana, aza mu isi, avuka nk'abantu, akura nkatwe twese, ariko kugira ngo atange ubugingo ku bari mu isi bose. Yesu ashimwe cyane. Kristo Yesu mu ntumbero y'Imana yategerezwa kuvukira mu muryango, yategerezwa kuvukira mu gihugu, yategerezwa kuvukira mu ihanga. Haleluya. Yesu nashimwe. Niho tubona ko Kristo Yesu Imana yari yarabiteguye kera kuva kuri Aburahamu, imukuye Uri w'Ubukaludaya, imubwira ko izomuha igihugu, kandi muri icyo gihugu izomugwiza ikamugira ihanga rikomeye, kwari kugira ngo iryo hanga Imana izitunganiriza aba ari iryo hanga Imana icishamwo amategeko, amabwiriza, kugira ngo ikishemwo agakiza yari yarateguye. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Ariko
nabyo nyene kuko Imana yari ibizi irungika Yesu aramanuka mu isi kugira ngo aduhe ubugingo, ariko aca mu ihanga rya Isirayeli, mu gihugu cya Isirayeli, kugira ngo abariho yinjirira kugira ngo isi yose imumenye. Nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana, Yohana bivuga neza ngo yaje mu isi ariko ab'isi ntibamwakiriye. Yinjiriye muri Yerusalemu kugira ngo Abisirayeli bahabwe agakiza bari barahanuriwe n'abahanuzi n'abavugishwa n'Imana kuva kera yuko Mesiya, umucunguzi, yari yaravuzwe hazogira igihe bakamuhabwa. Ariko ijambo ry'Imana ritwereka ngo umunsi yinjiriye Yerusalemu ari ku nyana y'indogoba, icyo gihe Abisirayeli ntibamumenye, banka kwakira agakiza Imana yari yarabateguriye, banka kwakira umugisha, banka kwakira ubuntu Imana yari bagiriye, ntibabyakira. Mesiya ntibamumenya, baramugwanya kandi baramupinga. Yesu ararira aravuga ati, yewe Yerusalemu, iyo uza kumenya umunsi wagenderewe. Kuva icyo gihe Imana ihindukirira abitwa abanyamahanga, we urimo nanje ndimwo, n'aba banyefeso babwirwa aya majambo barimwo. Yesu ashimwe cyane. Imana iraduhindukirira, natwe tugira uburenganzira bwo kubwirwa iby'ubwami bw'ijuru. Haleluya! Yesu ashimwe. Atari uko turabayuda, atari uko dufite amafaranga menshi, atari uko twize, atari uko tuva mu miryango 12, ariko kubw'ubuntu bw'Imana. Abakiriye ubwo buntu maze bakamenya agaciro kabwo, bakumva ubutumwa bwiza bw'ubwami, bakihana, bagirwa ubuntu n'Imana, maze uyu munsi witwa umwana w'Imana, nanje nitwa umwana w'Imana. Haleluya! Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Mwene data uri kuranyumva kuri uno munsi, agakiza wahawe suko uva mu muryango ukomeye, suko ufise amafaranga, suko wize amashure, suko uri umunyabwenge, ariko n'ubuntu bw'Imana wagiriwe. Rero niyo mpamvu uyu munsi muri kino gitondo ijambo ry'Imana rikubwira ngo nawe gira umutwaro wo gusengera abataramenya ako gakiza, gira umutwaro wo kubwira ijambo ry'Imana abataragirirwa ubwo buntu, nabo ngo bakire, ngo bakire ubwo buntu bw'Imana. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Haleluya! Ushobora kumva iri jambo nawe utarakira buno buntu bw'Imana, nawe amaso yawe ataruguruka, amatwi yawe utarayemerera ngo yumve iby'ubu bwami bw'ijuru, uyu mwami wacu Yesu Kristo tuvuga, kugira ngo umwakire uyu munsi. Ubuntu bw'Imana buracariho, ubuntu bw'Imana mu isi buracariho. Nawe ushobora gukizwa, nawe ushobora kwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, akagutabara ukabohoka, ukitwa umwana w'Imana. Ntakure Imana idakura umuntu, ntakure Imana idashobora kugukura kugira ngo ikwinjize mu bana bayo. Aba bene data muri Efeso, tugerageje gusoma neza dusanga Efeso cyari igisagara kinini, cyakorerwa mu bucuruzi bwinshi, ubudandazo bwinshi, kandi iki gisagara cabamwe ibigirwamana byinshi birenze urugero. Ariko mu myaka 2 Pawulo yahamaze ahavuga ijambo ry'Imana, mu byakozwe n'intumwa tubona ngo muri Efeso abantu bakira ijambo ry'Imana barahindukira, barakizwa, mbere ngo baturira n'ibigirwamana. Ushobora kuba uyu munsi warihebuye ati ibyo nkora, ibyo nabayemwo, ibyo nagendeyemwo Imana ntishobora kongirira imbabazi. Oya, siko biri. Ubuntu bw'Imana burahari, kandi umwami wacu Yesu Kristo ateze ibiganza kugira ngo akugirire neza. Imana data wa twese ihabwe icubahiro. Ndabashimiye kandi umwami wacu Yesu Kristo abahezagire. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese turagushimiye kubwa rino jambo, tugwaye icubahiro, riherekeze kugira ngo rikore ibikorwa bikomeye n'ibitangaza mu baryumvise.
abagiriwe ubuntu nawe babufate kandi babucakire ntibaburekure. Abatarabugirirwa, abatarabwakira, turasenga kugira ngo umuntu wese yumva rino jambo, mwami wanje Yesu ahari umugirire neza, abuhoke mu mutima, ababarigwe uyu munsi, izina ryiwe rikugwe mu gitabo c'urupfu ariko ryandikwe mu gitabo c'ubugingo. Turagushimiye rero, habwa icubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen.